Hapa deja na récupéré défense ya kwa Bunyugu état-major ya M23 ya adui kwa Bunyugu ndio hii ambayo tuna récupéré kisha ikamata deja inakamatiwa na MCDP ndio Yifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba office passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisase. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwe bemese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Nongiye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kino higano ca gatondo turi gikezo rya 15 ukwezi n'ukwindwi uno mwaka turi mu 2026 ndazi abatari bakimari murindiranye igishika amakuru ya gatondo gikezo rya 15 nari rino genekerezo ari itariki dasazo novuga yuko hari vyinshi nkari kwibihuwa vyinshi byariko biravugwa kuri ino tariki twaje tubabwire ukuri kwibiriko biravugwa cyane ku mirongo y'ingwa amataza kwinjira tubabwire uko ibintu biko biragenda muri rusange. Ariko rero imbere yuko twinjira mu kigano cacu nyezina ndibaza mwabonye reresi canke video twatangwe tubashiriramwo imbere y'iki kiganiro. Abatari bake murashobora kwibaza ati iyi video ni yajyari mbega vyabereye aha ni mu gihe FRDC yakubitinya ishamba z'u Rwanda zari zamaze kwinjira muri point 0. Ubwo mwabona bari ko baraturira ni birindiro by'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF bari bamaze kuba bashinga ngaho muri point 0. Rero murabona neza yuko ivyo birindiro vyabo canke ubwo buzu bari binyegezamo canke bararamo yuko bitaboroheye kubera ko bwaciye buturirwa mu buryo ubu canke ubundi. Rero imbere yuko twinjira muri kiganiro nyezina kuko ni kiganiro ruvuga neza yuko gikubiyemwe ibintu byinshi, ni kiganiro kirimo amakuru atari make abenshi mutarabasha kumenya ndetse ava ku mirongo y'urugamba. Ndabasavye rero muze mubane na utarakoza nobabwira neza yuko tarusoro na rumwe rwagwa twibera tubandanye Burundi. Aya namakuru yizewe ndetse no mu Burundi wese ari mu gihugu cy'u Burundi ashobora kutubwira. Yes, kuri no gerekerezo ya 15 kwe tuzi neza ko ishamba no yuko zateye ubwoba bene igihugu ndetse zikababwira neza yuko ari naryo igitero ku butaka yaho leta z'umuzana. Hari abarundi batari bake canke ishamba z'u Rwanda zibe zavuye zose n'inyeshamba yonka ibyo ku butaka bwa Kongo isubira iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Igenekezo ndazi murayitira kandi tukaba tuzi ko rino genekezo byari byatanzwe n'izinyeshamba z'u Rwanda zivuga yuko zizo irigenekezo rizohera bamaze amasaha 9 ndibaza neza yuko abarundi bose bakigamira kugira ngo bumve neza yuko batari bake bavuze cyane basezanye yuko rugiye kubishitsa, ariko barindiriye amaso ahera mu nzira aho abarundi bose canke abarundi batari bake bari biteguye bavuga ati bihende bakora ikintu kimwe tubanze tubavugutira umuti, tubanze tubereke ukungene imbwa yize kwambara ibutura. Ndibaza akakagani abatari bake murakazi rero kugeza ino saha amasaha mu gatondo. Ndibaza atari bindi novuga ko bihindutse zino nyeshamba z'u Rwanda vyekana neza yuko zagize ubwoba canke atanguvu na zikeye bafise zo gutera igihugu cy'u Rwanda. Meme na Rede Tabara inguvu n'intazo zo kugira ngo bashobore kugaba igitero ku butaka bw'u Burundi. Aya niyo makuru novuga neza yuko abatari bake mutari muzi amakuru mba natoje neza gatanu kugira ngo abafashe kumenya ibitari bike bigoye kwirabera ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ayandi makuru imbere yuko tukirindiriye ivyinyeshamba z'u Rwanda zikoza
twarumvise ku munsi w'ejo yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zari zatanguye kuzinga ibirago mu buce bugiye butandukanye zikura y'ingabo. Aya namakuru tutari bwemeze neza ndetse tuza guhigira ivyemeza kugira ngo dushobore kuyafatira umwanya ndetse tuyemeze turabe yuko koko ano makuru karatangazo karaye ukuri canke araye ibinyoma. Ku munsi w'ejo haravuzwe neza yuko abasikari batari bake b'igihugu cy'u Rwanda boba bariko barakugwa mu bice bari basanzwe barimo canke bari barigaruriye ibice bigiye bitandukanye nko muri Sud Kivu. Haravuzwe ubuce boba baragiye baravamo ndetse no muri Nord Kivu haravuzwe ubuce nyonyeshamba z'u Rwanda zoba zagiye ziravamo. N'ikimenyamenya muri Sud Kivu haravuzwe ko muri Kamanyora hariko haraboneka inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziradeboroda canke ziriko ziravayo. Nta wuzi yo ziriko ziraja canke ko bari kubahiriza ino tariki igerekerezo ya 15 kubera ko leta z'ubumwe za Amerika zabasavye yuko boba bamaze gukura ingabo zose z'igihugu cy'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Turacyarindiriye meme no muri Warekari ano makuru yaravuzwe yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba ziriko ziravayo ziko zirakugwayo, ariko ukuri kwayo ntiturabasha kugutosora neza cyangwa tugutoze turonke ukuri kwaya makuru reka ravugwa. Ariko ikiza nuko amakuru yamaze kuja hanze tuza gukomeza kuyabashirira neza na neza ku meza y'ibwano tuza kubashikiriza uno munsi wose. Ndetse no babwira neza yuko na Ariana Veras yagize ico uyu Ariana Veras Victoria umunyamakuru wo muri White House yagize ico bishikariza ku munsi w'ejo, aho yavuze yuko kuwa 15 Nyakanga iritimatumu ya Amerika yasabye ku Rwanda gukura ingabo zabo mu buseruko bwa Kongo buseruko bwa RDC. Hagati aho inyeshamba za RDF AMF M23 ziko ziratera zija imbere, ahubwo zikaba ubu ziko ndetse zipfuza gushika mu bice bigiye bitandukanye nka za Baraka nkuko mwagiye murayibona zigenda zigaba ibitero ahagiye hatandukanye. Aya makuru ndazi yuko abatari bake mwabashije kuza murayamenya, ndetse abatari bake twege turasangira ibwano twababwiye n'uburyo inyeshamba z'u Rwanda zakomeje kuzana amadrone menshi yataka ku birindiro vya FRDC ndetse banataka biteye ubwoba no mu bene gihugu, ndetse hakaba harasize ubuzima abene gihugu batari bake. Aya makuru twarayabashikirije mu biganiro twagiye turabashikiriza, ariko rero singomba kubarambira cyane kubabwira byinshi. Hari amakuru menshi tuba tugomba kubashikiriza. Hari amakuru avuga yuko abagwanyi ba AFC M23 RDF bafashwe mpiri, ndetse twongere tubanabwire ikijanye ndetse nico bacazanye abasirikare ba FARDC ngaha muri Goma, ndetse tubabwire yuko uburyo yuko ari kuri Kagame yoba agiye gukura ingabo muri Kongo koko nkuko ano makuru twamaze kuba tuyabategurira 5 atakibazo na kimwe kingashoboka kumaze kora subscribe warabikoze. Duteretse gukorera iki kugira ngo tubandanye tubana mu bigano n'amakuru tugenda tubashikiriza. Rero ndabasabe mukurikirane kino kigande canka no ka video gato cyane kababwira uburyo ingabo z'u Rwanda ziko zirafata ku mirongo y'urugamba ndetse n'izitari zike zigenda zicwa bukebuke. Kandi abashiriremo ino video hama muze duhuriye muri commentaire mushobore kuvuga ivyo mwatahuye ndetse nuko ibintu muba mwavyakiriye. tuyage kuri ko biravugwa nkuko nabivuze ku bitangazamakuru bitandukanye, aho bavuga yuko abasirikare cyangwa insino izinyeshamba Kagame yatangiye kuzikura hano ku butaka bwa Kongo, donc batangiye kwikurayo. Ndabivuga uko kirabase niko bivugiko nuko rero nifuza ko duhera no musesanguzi nifuza ko tuhahera ugira icyo bivuze ko kugira ngo tumenye eske nivyo koko benshi barafise ikibazo kuri kino kintu, eske nivyo koko batangiye kwikura mu butaka bwa Kongo canke turindira no masaha canke uno munsi ko ashara umunsi wose ko uzohera ejo aho masaha donc 00 heure
niho ni 00 no kuvuga ngo kenzi itangura uyu munsi mu masaha make ari imbere izohere minwi ejo Yeah. neza cyane ubwo rero twifuza ko utuyagira kuri kino kintu imbere ko tujya kuri azangino nkuru nteje kubabwira. so asante sana Benita kubw'iyi topic uzengo tuganire ko kimwe cyo gihari ntabwo bishoboka ko Kagame yo kwikura muri Kongo ariko hari ikintu bibagiye Sivyo. musanguzi ikinyibutse ikintu wari ukunda kumvugira mugabo no munsi wacirengagiye cyane okay reka dusaba dukurikirana bagire like neza cyane bagire like hariho abavuze ko tuzaturabibutsa uko duhinduye sujet imwe bakavyibagira nuko rero tubibukije tugitangura kumbure twibandanye ariko natse kuryoherwa n'inkuru ugasanga twavyibagiye nuko so ndiko ndavuga nti rero Beni ntabwo bikunda ko Kagame yo kwikura muri Kongo ntibikunda kandi ntibishoboka aramutse naho akuyeyo ingabo ziwe akarere kazoba kandi kagiye kwinjira mu icuraburindi iyindi myaka runaka akasinda gataho Kagame reka ndabisubiremo sinzi ikirize neza ariko ego Kagame ntivyokunda ko akura ingabo ziwe muri Kongo canke ngo ace intege ry'amigwi y'iterabwoba asanzwe ariko arafinansa aramutse naho abikoze akarere kazoba kagushije ishano iyindi myaka myinshi sinzi ko ubitahura ndabitahura kubera yuko twese twifuza ko bava ku butaka bwa Kongo naho tubwiye ngo akarere ko bakagiye mu icuraburi donc mu bisanzwe Kagame yikuye muri Kongo azoba agiye kandi gutegura indi ntambara gushasha sinzi ko bitahura azoba agiye kandi kwisuganya ukundi kugira azogaruke kandi rero kugaba ibitero niko bimeze niyo mpamvu abazarendo benshi n'abasesanguzi benshi tuvuga tuti dusaba Imana ikomantaza umutima wa Kagame kugira ngo ntiyikure muri Kongo abandanye kabisa ashindiriya asirikiza kuguma mu ntambara ya Kongo wovuga kwikura apana kuvanwa navuze kwikura aramutse rero yikuyeyo akivana muri Kongo azobagize repli imwe babone repli tactique no kuri bazobare repli tactique kwisuganya azobagiye kandi konge kwira amahokitima mwibanga kurondera abandi bafatanya bikorwa bazofashanya kwiga kandi karire gushasha urabona ubu yarabonye ko yagize esheke yo gutangura kurasa Kongo yari kubanza Burundi ariko kandi nubwo yobanza Burundi naho nyene arashobora kutazokwereka uzosange nahasubima avuga ati nari kubanza Tanzania usanga agumye muri ivyo maze karatsi none murazi ko umugabo y'amapfana imigambi azorinda sandaba akivuga ati yo ntangura Burundi kungaye kunyorohera kubona natyo ntangura Tanzania Burundi bwaye kunyorohera Tanzania cyo muri Afrika y'Epfo Tanzania yari kunyorohera uzosanga aheriye muri ivyo mugabo rero tugarutse kuri iki nta Kagame ateze kwikura mu burasirazuba bwa Kongo hariho ibiriko birakanga abantu benshi cyane gose basokuru barayamaze ngo ibishashagirana byose ntabwo ari inzahabu sivyo bari kumva ngo bavuye mu buce butandukanye bwa Warikare hari n'ubundi buce bavuze bavuyemo mugabe jo narabyerekanye nijya visite ya FARDC muri Goma ubu taze no kuyizako ibi bigaca bituma babatangaza amakuru badakora iperereza bavuga bati reka iyi nkuru ndayandike canke ndayikoreko nivyaba nze nitwe umuhizi nze nitwe ko ntanga inkuru ziri ku mwanya ariko sha uyu munsi turi 19h 9 minutes kugira ngo dushike minu habura amasaha ngahe ariko rushi kabisa ingabo atafashe umwanya arazirutira buke buke wumva haza kugira minu yamaze kuzikora zose negative kandi noneho tugiye turaraba ibikorwa bariko barakora n'amagingo aya birerekana neza ko batiteze kwikura hano muri Kongo enda kwereke kandi nabashikirije inkuru ya Karemi
nyuma ngiye kuganiriza abasirikare ba FARDC bahagaze neza bari Karemi bampa update nifashe no ku muntu ibintu abantu benshi batari bazi ngiye kubabwira wanashaka ibintu n'abakongomani benshi batazi mu bisanzwe ikamyo zine z'abasirikare ba FARDC zagiye Karemi ku munsi w'ejo naje gutangara zitari zirimo aba FARDC gusa uragitabura bene amakuru avuga ko ari FARDC bapakiye ibigwanisho byabo buzuye ikamyo zine bagenda Karemi bavuye Ibaraka ngo bari bahunze urugamba mbwa makuru naronse nakuye ku isoko avuga ko atari aba FARDC gusa bari bandese ndakwibira iryo banga mvuge nabukebuke ntibanatwumva FARDC igihe bari mu ntambara muri Minembwe sivyo hariho abagwanyi ba M23 bambitswe umwambaro wa FARDC hariho n'abandi bari bamaze konfiltira muri Baraka hamwe uyu koloneli wa FARDC aviriye Minembwe yiruka n'ingabo bagize ngo ahunze urugamba kumbe yaragiye atwaye abagwanyi ba M23 yakuye muri Minembwe abatwara marimari Karemi amaze kubona nako Baraka batanguye kubona ko Baraka bariko barahikeka kumwe n'ukundi baciye bafata babasirikare bava muri Minembwe ba M23 babacanga n'aba FARDC hamwe na bamwe bemfiltra Baraka babambika umwambaro wa FARDC baca babatwara Karemi ngo n'abasirikare ba FARDC hajya rero mwumva bakoma induru bavuga ngo Baraka en danger très bientôt sera tombé bishimira aba basirikare bakuwe muri Minembwe bishimira kandi na babandi bari bamaze konfiltira Baraka bari bazi ko bajya aribo baca bafata inkoho barase batera ubwoba bene gihugu baca bideklara yuko ari M23 yafashe Baraka bamaze kumara Baraka ibintu bisa nibigiye gutopangana cyane inyuma yaho wanashaka na chef d'état major wa Kongo ahagereye bikamutera urujijo baciye bafata bano bagwanyi bose ku munsi w'ejo baburiza imodoka bururururu Karemi bagize Karemi ikintu cya mbere bakoze kwabaye kurema ubwoba mu bene gihugu bifata nk'abaroberi nyine kandi n'abaroberi batanga kwerekana ibikorwa biri fahushe ku buryo abasirikare ba FARDC bari muri Karemi bibatera amakenga bahamagara Baraka aba basirikare mwarungitse VP ati nta numwe twarungitse ahubwo ni mubabohe bose kujya FARDC irimo abatre ababo bene kubohwa babwirwa na bene kubaboha yuko bahawe itegeko ryo kubaboha ati nimwiruke karababanye muri bo harimo aba M23 bavuye muri Minembwe bambaye umwambaro harimo byose muri M23 ko ari RDF bien sûr harimo n'abandi bari bamaze konfiltira Baraka baca bariruka bambura umwambaro wa gisirikare biyoberanya mu basivile ariko sha bariko barabafata nabonye video abarenga 50 na baramaze kuboha nkuko tubikesha inkuru tuyikesha uburongozi bwa FARDC hariya Karemi bavuga ko bamaze gufatwa bose batwawe muri prison centrale ya Karemi apana mugasho prison centrale ni nkuko bagaca bankuraha sinje no muri page nkajya mpimba direct sinzi nimba dossier iba yamaze bamaze kuzitunganya batora batwara ntabyo nzi mugabo abamaze gufatwa bose batwara muri prison centrale ya Karemi so ibi rero nivyo mpagararako
mu kuvuga ko Kagame adashobora gukura abasirikare biwe mu burasirazuba bwa Kongo kuko ibikorwa aguma akora n'ibyo aguma agaragaza si iby'umuntu yiteze kuva muri Kongo. Kiretse mumbwiye muti yoba hafitiye ingabo nyinshi atazi igitigiri ku buryo hoba harimo n'izataye umurongo zikora ibyo zigombeye, aho nobyemera yuko izo yobazi azozitahana, izatazi nazo zikabananya zikora ibyo zigombeye. Mugabo nimba bajya abagwanyi bose bari hariya abazi abarokonesa, ntiduhendane kandi ntiduhendwe. Nta Kagame ateze gukura abasirikare biwe mu burasirazuba bwa Kongo ku neza. Kanatsinda noneho basokuru bari amaze yuko akari mu menyo y'imbwa bakuza y'ubuhiri. Kagame nako basokuru bari amaze. Rero Kagame aramaze gusosegwa n'ubutare bwa Kongo, aramaze gusosegwa n'amabuye y'agaciro ya Kongo. Kwibwira ko yoyavirira ngagenda uko akiri muzima, noneho yavuze ko azopfa Rwanda. Azopfa Rwanda. Ibyo rero ntitubirindire ngo tuzobibona wapi kabisa. Nuko nero urakoze cyane Musesanguzi. Aha rero gusa reste à savoir qu'est-ce qui va se passer après le 15. Nico abantu basigaye kumenya. Haza gukurikira iki inyuma ya Lokenzi. Ejo Karasanye ka Myasiro mu butumwa ndungikije nawe se mu group WhatsApp yacu yavuze ngo warashaka ni audio yarashatse gutumbeza kuri we Benita, aho yakubaje ati none Gabeni iyo brochette bamaze kuyotsa igasha ikabiri kusana abasigaye kuyiga aba basirikare bakaga kakarere bariko bavariya muri za Warikare nabariko begera aha hari birombe aha muri Rubaya kugira ngo barambire basekuriza ibyuma bahafitiye, ibikoresho bahafitiye. Nimwe bazi ngo bagomba gutaha mu Rwanda wapi? Nabo barazi ko inyuma ya Lokenzi c'est vrai hari imigambi bateguye, hari imigambi nabo bateguye kuva Lokenzi kuduga. Mugabo bakavuga bati aho tuzorangurira iyi migambi tuzokubita tubabaze. Mugabo turazi ko natwe ahandi tuzobabazwa. Surtout kuri axe ya Rubaya barazi ko bitazokoroha. Aho wanashaka bo bashize ingufu nyinshi cyane gusumba ni kuri axe ya Minembwe. Niyo mpamvu tuko tubona abantu basirikare benshi bariko bava hano muri Warikare berekeza ahaza Rucuru, ahaza Rucuru nande izi territoire ziri un peu ça m'échappe. Mugabo ni kugira gusa ngo bashobore kwegera hafi y'ikirombe ca Rubaya kuko bazi ko hajya ahantu bazohasekuranira. Wazarendo nayo vuga gute amategeko twarayahawe turayubahiriza, turindiriye Lokenzi. Inyuma Lokenzi tuzoraba ibizokurikira. Iriya brochette yadushire ku isahani tugomba kuzifungura. Bigaburira inyawo ni Wazarendo. So rero reka je mukuranga iyi point nibutse inkotanyi gusa kugira like neza cyane. Abatari inkotanyi like ndazi ko bayigize kabisa. Nabonye ko muri commentaire inkotanyi zamaze kuza karibu cyane bene wacu mugire commentaire, ni mubandanye mugira commentaire kugira tumenye abo muri bo, mugire like hama na kino kiganiro mugisangize inkotanyi zene wanyu avyumve, hama musangiye ikiraka cyo gutukanira muri commentaire bose mubahe link kugira ngo abandi gutukana baca ku gafaranga. Nuko yes, reka twibandanyirize Musesanguzi yakoze ku butumwa bwiza utanze nakare warashima umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Nuko reka twibandanyirize Musesanguzi mfatiye kuri iyo nkuru aje kutubwira y'ukuntu FARDC yafashe amakamyo ngo igomba igende yerekeza hariya Karimi kuzisanga iri kumwe n'abandi bantu atari aba FARDC. Erega bajya nibo nyine bari babazanye. Yego neza cyane. Niho ngoma fatire kubera yuko shaka tuvuge kuri no delegation ya FARDC muri Goma. Eske nabo nako baba barivanzemo. Shaka tubwire n'amakuru ngene byifashe
ese bari bazanye n'iki canke utubwire nabo ntabwo bari baje muri iyo nshusho nyene bimeze gute? Aba basirikare ba FARDC ni urugendo bagize muri Goma ejo aho bari kumwe n'abo muri MONUSCO n'aba ofisiye batatu bo muri FARDC. Amakuru nagerageje kugutorokanya bivugwa ko ngo bagiye batembere muri Goma kugira ngo barabe aho processus zigeze za cessez-le-feu. Nico cabajanye aya niyo makuru twaronse, usibye ko bamwe n'abandi bariko babiha ishusho yabo inforo zabo, ariko kandi ivyo nkunze kubwira abantu nibiki, ahantu haba hari intambara bene uko iyo zigiye kurangira niho abantu benshi bapfa. Burya ushobora gusanga bya Colonel Nangayivuze biri mu ma procedure yo guhagarika intambara mugabo bakagumiza baganyika imirongo y'urugamba. Ibi wosanga binashoboka, ariko kandi kubw'uru rugendo wanashaka aba ba officier batatu ba FARDC bagiriye Goma bari kumwe n'abamwe muri MV bo muri MONUSCO, aho wanashaka bagiye n'indege ya MONUSCO ikirango bya MONUSCO. Nta tangazo riri officiel barashira hanze, kandi wanashaka ntibanashobora no kuvuga ingene basanze nko terme ntibarasohora raporo y'ivyo bakuye muri Goma. Reka dukomeze kubitegereza, ariko ndashobora no kuba kandi intambwe ikomeye cyane kubona FARDC ishobora kuba yo kwakirwa muri Goma mu gihe M23 wayo iririmba ko itarota itanga santimetero n'imwe mu bice yamaze kwigarurira. Sinzi ko aya majambo ho yibuka genda yibuka. Ni no mu gihe kandi wanashaka bavuga ko kuva lokenze aho bukira bashobora guprograma igihugu gishasha mu marokalite basanzwe bafise. Ibi ni bimwe mu byo bateganya kuba bokora, ariko kandi na FARDC nayo ifise ibindi iteganya gukora, na leta ya Kongo ifise ibindi iteganya gukora. Kazozi tubikiye byinshi, reka tubihe umwanya gusa. Umwanya niwo babanga no mucamanza adahenga no mucamanza ukuri. Ni nawe itanga inyishu y'ukuri. Reka turindire inyishu tuza guhabwa na Kazozi. Neza cyane. Urakoze cyane mu Sanguzi. Ari hano nimviriye uriko uravuga kuri zino nkotanyi kugira ngo agire like. Ndifuza ko tuzogira ikiganiro kwakira gusa commentaire z'inkotanyi. Yego. Kabisa ndakeneye baronderane cyane bagwire kugira ngo nushire kuri bashire ku munsi wejo. Nta kibazo. Tuze dukore ku commentaire y'inkotanyi. Neza cyane turindiriye ya masaha kugira ngo dukenze zigere. Exactly. No, kuko turabahaye gahunda ku munsi wejo tuzoka kwakira commentaire z'inkotanyi gusa. Turabandanje rero n'ikiganiro Sanguzi utuyagire canke se ugira icyo bivuze ko kuri zino ntambara zabereye hano hafi ya Ngungu aho kwasa FARDC igaruye ibice byinshi, hakaba hari n'abafashwe na benshi wanasime. Byari bimeze gute intambara yari panze gute, byari byifashe gute? Mu bisanzwe hari ibintu bikomeza gusiga ubwenge, bikomeza kuba ibi akayobera abahinga hano muri Masisi. Nubwo Wazarendo ivuga ko iri kubahiriza amasezerano ya cessez-le-feu, turiko turabona Wazarendo ikomeza kwigarurira uduce dutandukanye. Je naganirije umuzarendo apana karasenye kamyasira ubundi ahubwo karasenye kamyasira nimba twumva umuzarendo yitwa Jetri avuze ngo tumuramutse. Kana Jetri tumuramutse cyane. Neza cyane. Ubwo rero karasenye kamyasira wakirinda mutso za Jetri. No muzarendo kabisa wo ngaha mu Burundi. Naganirije umuzarendo ndamubwira ati none mwebwe ko muvuga ko muri cessez-le-feu mwase kubandanya mu operation bigenda gute tugume tubona mwigaruriye ubuce bumwe n'ubundi? Vendredi ubuce mwigaruriye, uyu munsi mwigaruriye ubundi buce, nejo hari ubwo mwigaruriye mwebwe vipi? Wazarendo bo yanyishuye ngo iwacu tushe egal jour, ngo uguheneye ntumuhenera akwita ikiburanya.
twebwe nta hantu dukora operation tutabonye hari gukorerwa ibikorwa bya gisirikare. Ati ubuce bwose wumva tuba twigaruriye nuko coalition ya RDF iba yagiye irahagwiza ingabo n'ibigwanisho, tugaca tubona ko zijya ngabo bahazanye na bijya bigwanisho bahazanye ari ibyo kuzotubangamira, duca tubakoramo akazi tukaba turagabanura n'akazi ko muri kazoza. Uyu nuko umuzarendo yamubwiye. So kuri uyu munsi rero nabonye abanyarwanda bavuga ngo Wazalendo ngo yakomanze ngo kuri Ngungu, wakomanze ngo ku marembo ya Ngugu, wakomanze ngo ku muryango wa Ngugu, aho yagabye ibitero byari bikomeye bitari byoroshe. Wazalendo yigarurira ubuce butatu buri hafi ya Ngungu. Nubuce novuga nk'agace bita Katahanda na gace ngo kagwiriyemo cyane abarimyi rero ngo niho cyane izinyeshamba zari zimaze iminsi zijya kuza zirakoba imyumbati zitarimo. Aha muri Katahanda bahabambuye na Showa bahabambuye ndetse na Shangi bahabambuye. Mu ntambara zabaye umunsi kabisa ubuce butatu Wazalendo yashoboye kubwambura coalition ya RDF yabakubise kabisa ingugu irabaka tuno duce. Ariko kandi muri bino bitero nyene byabereye muri territoire ya Masisi, Wazalendo yashize ku mugaragaro abagwanyi ba RDF yafashe miri, yaberekanye kabisa. Muca mwumva ko hari nzafatwa abasirikare bambaye teni bafise n'inkoho, muca mwumva ko atari ibintu byoroshe, muca mwumva ko urwo rugamba atari urwo gutamundasa. Nuko rero byagenze. Wazalendo bivuga ati twe twibere muri Seserofe, mugabe tubonye bariko baragwiza ingabo n'ibigwanisho, bijya bigwanisho tubitora tukabyibika ko kwanza twebwe nimba tuze basubize mugabo twabaye turabibaka na zijya ngabo baba bazanye kuturikisha turazikoramwo akazi. Nuko byagenze. Aha rero turindire nimba aho bukera tumenyereye bimeze neza. Reka tubandanye. Narengize nti rero reka turindire turabe aho bukera yuko RDF na coalition badasubira kugerageza kuraba ko bisubiza ubuno buce mpejeje kubabwira bugizwe na Shangi, Showa hamwe na Katahanda. Urakoze cyane Musesanguzi. Sinzi ko hari andi makuru wabize ko kugira ngo dushaka tuja muri commentaire turabe ibyo bandi baba batubwiye kugira ngo dushobora kuba twobandanya. Oya, nta amakuru bundi abari menshi mugabo ntabwo ari biza ko tuza turaremeza abantu neza cyane. Katuje muri commentaire rero turabe ibyo batuyage cyangwa turabibaza gusa Musesanguzi. Yego ibyo byiza. Commentaire ni Gayera ati mwese ndabaramukije cyane, mukomere hano hafi yanyu mu Kamenge turabakurikira buri mwanya. Merci beaucoup. Uyu nati byakaremye bishobora kuba bigomba gusobanuka exactement que oui. Ngo aka kalogo mwagahinduye ntituri kukabona byose. Byabaye ngombwa ko tugahindura kabisa. Ubundi waragize like wanakoragize subscribe ugafina no kugakengeri dushize ikiganiro cyo notification y'abakorosha. Ariko biratangaje aho delegation y'umwansi ishobora kuza muri neo zawe ntibagusabe na audience canke ngo uje kumwakira ku kibuga c'indege. Biratangaje cyane kabisa. Amahoro cyane ndabaramukije, ni mutubarire ayo mu karere. Ndumva ibyishimo ni byinshi kuba amahoro ari hafi gushika mu karere. Ndabakunda ku busesanguzi bwanyu. Merci beaucoup. Prosper ati hello B info turakumva cyane kabisa, karibu
cyane kandi mbateye yambu cyane bavandimwe ndabakunda cyane byimazeyo rero mukomere by'ukuri. Ukuntu u Rwanda ibinyamakuru byabo byari byarasaze ngo bazotera Burundi n'ejo ndazi n'umusazi arubaha nyine niko bimeze. Umusesanguzi ni ukuri ibyo mbona Kagame twaramaze kumuvumbura ameze nk'imbwa y'umukoma iborogera ahiri nta ntambara y'ibihugu bibiri yoshobora kuko ateye Burundi yoba yirashe mu kirenge. Niko bimeze hari umukoma atenda uruho umukoma guma wizinze kabisa. Basesanguzi Imana ibangira imbere muri buri kimwe cyose muri intwari ndabakunda cyane. Musesanguzi nihoje neza wewe uri mu bantu bakubita Kagame ahababaza utamunteranya ko yego mwiri muri abagenzi Kagame n'umugenzi yego nuko komera turi kumwe namwe turabakunda cyane Basesanguzi. Ndeka tubane from Zinda. Komera. Yes. Reka bamwotsa amatwi iyo ntumva Kagome. Imana ihangaze nyakubahwa General Neva na Tshisekedi Chilombo waze wa busara. Merci beaucoup. Kaga k'akarere yiyemeje kukayogoza ntazigera yemera kuvana abasogosi be muri Kongo. Nyeti et c'est malheureux. C'est malheureux. Haraho numvise ngo ku munsi wa hirya y'ejo ko bazoshinga leta ya Republique Democratique du Kivu capital city Minembwe. Wait and see. Yes. Musesanguzi na Benita utudutima utwanyu. Merci beaucoup dada Jacqueline. Komera cyane ni Jetri. Mundamukirize Muzarendo mugenzanje Karasanyi Kamyasiro. Abasoda ba OTAN nabo bibuke ko Somali bananiwe ariko abarundi twarakoze neza nibaze tuzobakira. Ni Muzarendo Jetri. Komera cyane Jetri. Bibagiwe session de Katanga iyo Republika des volcans barayigwaye depuis des dizaines d'années. Gorokense zigera uyu munsi ni umunsi minwi ikina ko ndabishireje oya ni uyu munsi minwi waratubwiye ko ari ikintu tubwira kinyuma ya Rukenzi je ndakwindira ndakubyura kabisa mpamagaye nta kibazo yewe ega sineko ndabitahura Rukenze zita nukuvuga ubu turi le 14 ubu turi 19h33 19h33 20h 21h 22h 23h hasigaye amasaha 4 kugira tugire Rukenze. Ubwo nanzi ubu ntazohera ariko Musesanguzi nditwa Naumu nagomba nkubaze abasirikare ba Kongo ubona bakwije mu bwonko kubona bahimukira igihugu ingora cyane tuti yanje sinobita bakihabwenge ntinto nabafatire muri rusangi mugabo hari akazi mu by'ukuri katamize akabuye ka gisirikare akabe kabagabo ngira ngo komera abanyamakuru beza mu Rwanda turabakurikirana cyane muduha amakuru meza cyane. Umva ibyo muvuga njewe mbona ntaho Kongo tuzokwigera dushobora u Rwanda kubera ko twiringiye abanyamerika kandi nta munyamerika azokwigera ajya kurwanira Kongo. Amerika ya Trump ntimuyifate nk'iya Joe Biden kabisa.
akantu ndawukavuga wawundi yavuze ngo muri Mateo ngo bazotangara kabisa ni Mateo kangahe? 5 yego ndabaramukije bantu banje none live iraheze kabisa. canke niho igitangura na commentaire yawe ya nyuma sigaye ncerwa cyane ingorane turagaruka muri live Brenda yego Mudeho ndibaza ko M23 barimwo imice irenga umwe gukora bamwe kuko bamwe ngo bazoruhukira ikinshasa abandi ngo bakeneye balkanisation abandi ngo bari muri ibiganiro bizoherera hehe katurindire ubundi M23 ni Kagame u Rwanda goca rupfa ruvuye Kongo kuko niho bakura ekonomi yabo. I love you guys. Exactement, ça iyi ni pure réalité. Commentaire ya nyuma ngo ndabakurikirana ndi guhumuza butihinda zone giteranyi uyo kaga ntegereje ibya minuit le 15 turabe suite niho tumenyera ukuri mwirambire bagumya banga twemera komera cyane expert niyo ngabo neza cyane reka ndagushimira musisangutse shimire namwe mwatanze commentaire mwabanye natwe abagize like mwakoze cyane ndabashimiye byimva mutima n'ubu bakibikora musisangutse sinzi ko bibona like bakomeze kuzikora neza cyane ndabashimire muri rusangi ariko ni mvuga ngo umunsi nturahera umunsi nturahera turacari neza cyane reka ndabasabe ko mukomeza kubana natwe turaza kubayagira byinshi bigiye bitandukanye naho utamundi biganiro sinobasezera mugumana amahoro y'Imana.